online. Allo, salut tout le monde, bonsoir. Mwiriwe mwaramutse aho muherereye hose musanzwe mukurikirana Cool Bloss TV, CBTV mu yandi majambo. Iki ni kiganiro Bloss Activity. Nkuko mubimenyere no munsi muri Bloss Activity twaronse abashitsi kandi tugumana n'abashitsi misi yose. Nkuko twama misi yose twigira tunanirwa twama twugiko turahiga abantu bahiga ibintu kandi bashoboye. Ino munsi rero nico gituma twagarutse cyane muri Bloss Activity, tubazaniye bishasha, tubazaniye umutumire mushasha, tubazaniye abajene baba innovateur bashasha Alexandre ko barakora kugira ngo mudufashe mwongere mugiriki mwongere murabe ingene bariko barakora nabo benspira abandi baje gukora. Mutubi busaka ko musigeza kugira subscribe cyangwa s'abonner hama mukayipartage video kugira ngo abandi bashobore kuyibona bishobotse na commentaire arico washimye cyangwa wanse ukagira commentaire ya munsi kugira n'uwundi kugira biziye bitwungure kugira tubandanye dukorana muri bwabo mwenyene. Ya uno munsi sinza kuba ndije ngene nkuko bisanzwe ubu yasigaye shigikiwe ndugwego cha babandi ndugwego. Ya sigaye shigikiwe sisigaye nkora ibiganiro jenyene mbandi kumwe n'umukolege wanje mbandi kumwe ndakwita umufasha cyangwa ndakwita ukundi kono ko ndabyumva bisandukanye mugabo tuba turi kumwe kugira ngo ibiganiro nibibazo uko tugera turayaga n'umutumire wacu tube turiko turahezanya ibibazo kandi bitandukanye mbere dutera n'udukuru biba biryoshe cyane. Meve ndakuramukije cyane. Ndakuramukije Derek. Umeze neza? Nibaze yuko muri Bloss Activity tuza kuba uno munsi uri sharp cyane. Ego. La fois passée wambwiye yuko utari sharp gose ngo wajume ngo urashonje mugabo uno munsi uno munsi urakomerero. Ya uno munsi mbeka ndo twabatumiye iki ndazi umutumire yuko muramubona hari abasanzwe bamuzi abadasanzwe bamuzi mugabo mbo twibaze yuko mwese uno munsi muza kumumenya mushasha muza kumumenya uko mutari musanga muzi kuko yabazaniye bishasha yabazaniye ibindi bitandukanye. Nawe ndamuramutsa amahoro. Mahoro. Umeze neza? Ego. Ya ndabona yuko waberewe musanzwe. Okay, thanks so much. Ego ndakwibona yuko abasanzwe batakuzi rero. Niyo tugiyazwize witwa gute izina ryiwawe waje muri Bloss Activity utuzaniye ibiki mu bisanzwe? Okay, nitwa izina ryanje ni Divin Habarugira. Kuri uyu munsi dufise vyinshi cyane. Ku kanya mushobora kutwemerera mukaduha tukayaga dufise vyinshi na cyane ku mpano ziriko zirigaragaza hani bubanza cyane. Yeah, exactly. Twewe muri Bloss Activity namwa umwanya wose ukeneye turawugura uko ushaka kose ukeneye amasanga. Za kuyaga kubishoboka bikwiriye. Nubwo zoba amasaha 5 cyangwa 10 twe muri Bloss Activity turi ready kugumana nawe tukakubaza bitandukanye kugira ngo utwenspire ongere tumotive kugira nake project ziwana ke tuzitabe sivyo none. Bega Dive musanzwe mukoriki. Musanzwe mukoriki. Mwaje kudushikiriza iki ngaha amniki kiganiro Bloss Activity. Okay, nukuvuga twebwe hano ibubanza Merveille murakunze kubibona tukunze kuboneka hano henshi ku bintu donc du participa mu mahiganwa menshi donc dufasha ugwaruka ni bubanza twagiye hamwe kugira ngo dushobore guteza imbere ibintu by'indimi tukayaga tugahuza n'abandi donc mu zindi ndimi turigisha icongereza turigisha igifaransa no kuvuga ko kwigisha cyane ntibitugora cyane kuko abajene bandi babanza barashoboye. Ya ubu rero no munsi waje kugira ngo tuyage kubijanye n'ururimi rw'icongereza. Ururimi rw'icongereza. Mbega ururimi rw'icongereza. Sérieux? Icongereza. Ndaje de pese gaje icongereza kirangora burya mbeje kwishumenga ntwaciga je menga twigishingwa kenshi. Ururimi rw'icongereza muragwigisha mugira sindabitahura neza. Turagwigisha tukanarufasha abandi benshi babikeneye cyane kubimenya. Kweki mashimye ururimi rw'icongereza hari nyinshi Kirundi kwega mutafashe muga renforcer Kirundi ari abantu mu Barundi muga batakizi uke mashimikiye gucongereza. Ya kubera iki mwafashiye kugira ngo twige icongereza. Abatabiza rero nacha bati badipe bashatse kurya amafaranga kubera iki mwashatse kugira mufatire ku icongereza. Okay, no kuvuga ko twarabiravye turaraba
hano mu gihugu cacu twatewe iteka cyane turi muri East African Community no kuvuga ko ururimi rw'icongereza ruriko rurakenerwa cyane kuko twinjiye mu muryango no kuvuga ko rero twarabiravye turabona ko hano ibubanza hari abajene benshi bakunda icongereza ko tugiye kuraba twasanze urabona ni mu gisagara twasanze bakunda n'indirimbo cyane za hariya zo muri Europe kandi akenshi twasanze batanazumva niyo mpamvu twagiye kubona ko baramutse bakunze ibintu barakunda amasaison twararavye baramutse bakunze ibintu bumva bo bishobora cyane kandi bakabikunda bakabikundisha n'abandi umva bavuga yuko mwabizanye kugira abajene b'ubanza bashobore kugira iki bashobore kuba biactualiza habakora amafilme habakora ibintu n'amactualité y'abandi y'aba star babasanzwe bakomakomeye bo muri Etats-Unis muri Europe sico okay ururimi rw'icongereza rero iwanyu musanzwe mugwigisha ni wowe wenyene muri equipe mugwigisha gute ho? Okay ururimi rw'icongereza urabona bakunze kurukoresha mu migwi ibiri ari English British hakaba na American English kuvuga ko rero twasanze abenshi bashima kuvuga British kuko bangukira kuvuga ku munwa ariko akenshi bakanayivuga nabi rero hani bubanza twasanze bifuza kumenya icongereza hanini cyane bakunda American kuko akenshi indirimbo bakunze kumva amafilme bakunze kubona bana nibubanza turakunda kugenderwa n'abantu kenshi batarabino akenshi icongereza niyo bataye umwanya biga mu club bakiga British baja gusanga ataho bariko barahuriza n'abantu baje bava hanze kuko basanga bavuga icongereza kiri rapide American. Okay mwe mwache mu prefer yuko mwibaza cyane ku congereza kiri American English cy'abanyamerika nico mwaciye mwibaza ko cyane mukugisha American English ndashaka umbwira ama step mucamo ama step basi nk'atanu cyangwa mushaka kupati bon twebwe twibaza kuri ibi nyimba ari kubigisha kuraba filme nyimba ari kugira iki bon step nka zitanu cyangwa zine zishobora kuba umuntu basi nukaraba bros activity atari muri crew iwanyu ashaka kuvuga ati bon jere kugira nige cy'acongereza cy'abanyamerika no cha kuri step izi nizi. Okay first ubwa mbere na mbere hariho bivana n'ama step duherako first turafise in writing turafise in reading turafise in speaking turafise no kundi kuntu dushobora kubereka bamaze guca ku izo step zitatu habageze aho umuntu ashobora kuvuga meme ni yatoba ariko arasoma canke ati atoba bajijwe ariko agashobora kwishura direct kuca bajijwe atarinze kudidinganya guca kure urashobora kuduha basi nk'akarorero gatoyi mu cyongereza nyene kugira ngo n'abakora kukena bros activity bavuga ati bien kwa divin ndabona yuko biri serious akarorero gatoyi nyene ushobora kuduha gato katwereka yuko crew yanyu imeze neza sanyo biko bigenda neza mwigisha bamenya okay akarorero ndashobora kuguha nuko tutazananye donc nabake muri twebwe kugira ngo bashobore no kubacishiriza ko cyane juste twatangura emission twabanje kubacishiriza ko okay naho ntabitwaje ariko hari ico twita English keys no kuvuga ngo najyama modo pass bari ahagaze ku rurimi no kuvuga ari modo pass no kuvuga ko ico gihe uja kugira ngo uyamenye umaze kugera kuri step iri haruguru gato no kuvuga ko rero ico gihe iyo utanguye kuvuga ico congereza cyane twibaza kuri speaking twibaza kuri speaking kandi ahantu bija gutandukanira the way umuntu avuga British n'undi avuga American English ukomeje kubivuga uja gusanga batariko barahuza cyane keys nini ihagaze kuri pronunciation. Okay pronunciation ihagaze mugabo urumva yuko ari akantu je nagusavye akantu gatoye kandi mu rurimi rw'icongereza just kugira no karabona bros activity avuga ati bien cy'acongereza rero importance yo kuvuga ya American English ni iya kandi tubabona yuko bona kwa dive wenyene ari karabivuga ari karabishobora ari karabigira iyo nico tuba dukeneye muri bros activity kugira muze mutwereka ama activity yanyu tugire natwe ico tufashije mu kugira tuduze sivyo. Okay ushaka karorero kamwe gatoyi sinze akano tugira imbaraga poeme imbaraga bikibo mugabo ko kerekana yuko muri crew ya nyuma ita gute bayita shib
mu yandi majambo ni shiny hands in Burundi. gisigura gute mu kirundi je ntacyo ntawuye shiny shibe shiny hands in Burundi gisigura iki shiny hands in Burundi? No kuvuga ngo gisigura ngo namaboko ahagurutse kugira sayangane hano mu Burundi. Ya amaboko arahagurutse rero no munsi divagira duhagurukiza ukuboko kwa mbere atwereka akantu gatoyi muri shibe basanzwe bakora. Ndashobora kuguha akarorero gato selo nico ushaka ko ndaguha akarorero. Ya nta kibazo n'importe kwa kubwo je nkeneye gusaba abafana ba Blows Activity babone yuko ya dive abizi bya bintu ari karatwigisha. Oh donc you want to see my speaking? Yeah, yes. Okay, I can say I like it. Yeah. Then akarorero nshobora kuguha muri British arashobora gusanga nk'akarorero kamwe nk'umuntu arashobora kuza akakubwira ati donc akakubwira this one is my mother. Yeah, this is British one. Ubundi American one arashobora kuza akaza agashika akakubwira ati oh bro, you know this one is my mother. Okay, uravyumva ko ku munwa kuri pronunciation birasa muga in writing uja gusanga banditse ibintu bimwe. Ya urumva yuko atubwiye yuko difference ingana none ni ye avantage yo kuvuga ikinyamerika kandi turi mu Burundi. Okay, hano mu Burundi ugiye kuraba twebwe ururimi dushobora kugwiga neza tukarusha n'abaruvukiyemo. Ndashobora kuguha akarorero turashobora no kumvizana emission urashobora kumva umuntu yacize hano mu Burundi ashobora kukivuga kurusha umuntu yakivukiyemo umu native. Yeah. Avantage rero yo kuvuga igifaransa bambe yo kuvuga icongereza c'abanyamerika no kuvuga ko iyo uri kurakivuga bwa mbere na mbere kiryoheye ugutwi. Ubugira kabiri nabwo n'ururimi gwiza ruryoshe kumva kuko ruri bien prononcé. Okay, mugabo akunda kuvuga yuko ikinyamerika gatoye muciga kubera kiryoshe kuvuga canke hari ikindi kintu gituma. Ya niyo nzira je nanye nagira nzemwo. Barakunda kuvuga yuko ikinyamerika kiraryoshe mugabo usanga ari mwa majambo ari bizarre usanga daponze nyene. Mebwe ko avantage ari uko kiryoshe rero tubwire uciga ugira kubera umva kiryoshe mu matwi canke hari ikindi kintu gituma wigice congereza c'abanyamerika. Okay. Turafise vision. Iyo umuntu yarika alevanta ikintu abafise vision. No kuvuga rero twebwe ntituriko turakora nk'abantu baba competent. Turiko dukora nk'abantu baba performant. Nitwibaza ku cakozwe ngo dukore nk'uko ikintu gikoze ahubwo tugerageza kuba aba performant abantu dushobora natwe kuja kuri niveau y'abandi bakazigana ivyo wacu. Rero kuba kiryoshe kuba ari ururimi gwiza cyane ruteye n'imbere cyane no kuvuga iyo siyo avantage. Ahubwo icyo nariko ndagerageza kukwereka kwa rumenye iyo ntibikira avantage ahubwo bari ikintu abantu bashobora kumushimako bakavuga avuga ururimi gwiza rukosoye neza. Avantage rero avantage dufise yo tubona ko abantu turiko turigisha ugo rurimi bariko bararuza ko cyane. Avantage yago tubona nuko nabantu bafise kazoza. Bana abantu bafise kazoza kuko aho tugeze turamaze kubonana no mu guverineri yahahora twarashitse muri commune turamaze guwa dukorana n'abantu bakomakomeye ngaha anya ariko kimwe gusa nabantu babona ko turashoboye cyane. Vision nuko tuzogera kure tugashobora kugwigisha n'abandi. Yego. Ya niyo vision mufise yuko mutegeza kugera kure kugira mu byigishe n'abandi. Ya dive mbere yo kurangiza sinzi ko meve afise ikindi kibazo. Jewe ndibaza yuko mfisa akabazo kanyuma. Muri umuryango wanyu mwakira abande? Hari abakumiriwe canke mwakira abantu bose? Kuvuga dufise ibibanza bishika bitatu dukoreramwo. Ivyo bibanza bitatu usanga dufise ama step atandukanye. Turafise ama niveau uko ama niveau agenda araza. Hari abantu baba beginner, turafise abantu baba up level, turafise n'abandi bantu usanga ari babandi dushira ahantu tubona ko ntibariko barameliora cyane ariko tukabona ko baramutse bashizemo effort tuzobaduza ku zindi step kugira ngo bashobore kubona ibintu
bitandukanye byinshi. Yeah, uri kuvuga yuko rero nta muntu n'umwe yimiriwe. Ko rero twakira abantu bose. Turafise aba mama, turafise aba papa, turafise abana abari muri primary school, turafise abahejeje. Donc twakira bose. Vision yacu nuko ari abantu bazoba bashoboye bagashobora no kuba bagurisha abandi ndetse hano mu Burundi no mu makungu. Yeah, mbe muri certificat. Twebwe no kuvuga ko certificat ukuntu twahora tuzitanga no kuvuga ko muri iminsi ahantu dushobora kuba tugejeje. Urabona Derek, urabona BFI, urabona niyo iramaze kwemererwa cyane hano mwino ntara, iramaze gusinyirwa niveau national. Mugabo twebwe tumaze kwa dufise statut hano mu commune, donc nituragira kugira ngo dushobore kwa twosinyisha niveau national kugira ngo dushobore kuba tanga certificat zemewe n'igihugu. Yeah, nukuvuga yuko ubu muracari ngaha mugabo niyo vision yanyu mufise. Vision yacu dufise. Okay, merci Dive. Mugurangiza rero tugusaba yuko utanga impanuro ku bakunze ba Blows Activity basanzwe bavuga ati bon ntitwaye tubizi yuko ibintu bihari, turakeneye kwiga icongereza mugatwe twarabuze, twobasangaye aga contact kanyu niye twobakura ko hama tukagira iki to bon ukaturangiza utanga n'impanuro kugwa ukagwinshi utariko baziga izo ndimi kandi wumva yuko zifise avantage mu buzima bwazo. Okay, merci Derek. No kuvuga ko ubwa mbere na mbere ndashobora gutanga impanuro zikiya ku bajene nka twebwe. Urabona twe turabajene turacari bato ariko bientôt tuzoba turabandi bantu bakomeye, tuzoba abantu dufashe igihugu. Ariko je umupapa ndafise umugore. Oh, okay, twebwe natwe ukuntu dukora impanuro donc notanga ku bajene. Turahiriwe tunahishijira umupapa umufise. Je mu kaye mu bientôt ndavyara nko mu kwa mbere. Oh, that's beautiful. Yeah. That's beautiful. Yeah. Okay. Hama ndahanuye abandi bajene tureka amarigara, tureke kwishinga ibintu by'imipira, tureke kwishinga ibintu by'imiziki. Abajene turashoboye ariko kimwe gusa impano muri twebwe na courage ibintu bisanga bigenda bitandukana. Ikintu kija kuba impano iyo carengeye kuhaje. Iyo kintu maze gushamo kuhaje nyinshi yari impano courage ishivyara impano. No kuvuga ko abajene bo banza barashoboye, buri umwe afise impano yiwe. Reka tugerageze dukore rero kugira ngo buri umwe wese ashobora kumenya impano. Ikigira kabiri dukorera hano Bubanza centre. Contact zacu dukeneye arashobora kutubaza kuri 69 68 761. Okay. Ikigira gatatu naco nshobora kugenda ko ndababwira no kuvuga ko Shiny Hands in Burundi kwa dukora hano muri Bubanza. Vizo zacu ni turiko twigisha n'ururimi gusa, ahubwo kimwe gusa abo twatanguranye ururimi bashoboye kurumenya neza. Nitukiri hahandi ho kwigisha ngo cyo tukureka wicare ngaho. Ya mnafisa ama projet musanzwe mko mrakora. Ahubwo dufise beaucoup de projets. Exactement. Nukuvuga yuko ni company rero si club y'icongereza, ni company yitwa Ship. Turi nka club kuko club nitanguzwa n'imitahe, club nitanguzwa n'imitahe ariko baho tugeze nitukili club gusa, ahubwo twavyaye na association turiko dushaka gutanguza ama projet, turatanguza imigambi n'imitahe. Ya urakoze cyane Dive, wakoze kutwitaba muri Blows Activity. Nibaza yuko uzoza kudusigurira ibijanye naho n'ama projet musanzwe mu office indani. Ya uno musi twagutumiye mu bijanye na Ship ibintu by'icongereza kugira ngo uze kubwira abajene nayo uko batumira bakaza bakagira muje kwifatanya nabo mushobora kubigisha icongereza. Deja namaze kuvyumvura umunyamerika natwe ubwo naje nzoza vuba cyane nzoza nanje. Hama Dive wakoze cyane kuba watwitabiye muri Blows Activity. Mwakoze namwe. Yego nibaze yuko nundi munsi uzotwitaba. We are ready. Yes, merveille. Nawe ndagushimiye cyane. Ndagushimiye cyane nawe twakoranye neza. Ndagushimiye cyane, nibaza yuko after chat tuja kunywa rimwe. Yego kuri micro kumena na Iradukunda Arenderic. Ndabibutsa ko mugira subscribe cyangwa sabone hama mukagira commentaire kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Nyimba arico mwagaye, nyimba arico mwashimye, byose mu bitubwire. Inyuma ya kamera nari kumwe na Frank Brice. Ndibaza yuko atwumva 555 muri yakoze cyane. Ndabakunda gose. Ciao. Blows TV.